iki ndakibabwire ntimujya mu mukondo wa zose. Buramatari yavuze ati umubanyi mubi murazi ko ariko araduhigira mugana aramaze kumugabisha uzotuvyoga tuzomuvyonga. Aho emwe mwe muritegura ntimugire ubwoba bajya turazinanye aho ndi mu Mugesera murazinanye kuva ku ntwaro ya cami batigeze batunesha ubu dushobora murabibutsa izina ryo mu Kirundo murabibutsa muti murazi mu Kirundo aho byavuye rero tuzoraba neza noneho nibazo ari mwebwe mwenyene twese n'uw'Inyanza rake ari ku rwego rwa Tanzania uraba Kigoma azoba araha twese abarundi twese ntituzokwemera ko dupfa nk'abanyekongo hipa sha abantu bagabo bakicwa nk'impene ukunyene hari abantu b'abagabo bakanura umunsi igihugu cyoterwa Imana ishimwe cyane bakavuga bati ingabo zirakeha niwe dukeneye abazongerereza Imana ishimwe cyane je nawe nti jewe banyigishije inkoho bakanyambika iteni bakavuga ati ugenda urwana amagabo n'ugufora ushaka gupfirayo ndiho ngwanira igihugu cyacu je no genda kandi noba nkiri apotre je no kwana Imana ishimwe cyane haleluya kandi sinosaba inkoho ntoya kabisa oya naramutse ngene nosaba igimija nyinshi nyene Nyego kakigwanira nkagihagararamwo bakazosiga bavuga ati hari umukozi w'Imana ugwimo gwarateye arasenga yongera aje no ku rugamba agwayo amateka ntabesha igihugu cy'u Burundi kigaza kineshwa. Rero hari ibintu bya guerre mediatique abantu bagira kugira ngo abantu bumve yuko batinyitse bo badapfa ariko mu bisanzwe nabone bariko bifuza cyo rangiza iyo ntambara kubera abahonye. Uyumvira abantu bagwareje imyampi n'imiheto habana badagi bavuze inkoho intambara yarangiye ari biganiro kwibuye rero haje kiganda niho bicaye kugwanira igihugu biremewe. Rero ntimusore kwemera yuko hari ikintu kiza guhungabanya igihugu ngo mucyo muvuga ngo ivyo ntibindaba haguruka. Nimba ari ukivuze nabi muvuguruza, nimba ari utukanye mumusubize hasi mvuge muti pakesti tibikunda. Mwese agwana urugamba rwo ku rugero rwiwe, mwese abo bareha basekana. Iyo ubonye umurongoza asenga niwa namwanga uramucakura uzumutinya ntukanamusuzugura cyangwa usuzugura icyo avuze kuko Imana ifita n'isezerano nabo aho adashoboye izogutabira. M23 ntibaho nkuko na FDLR itabaho ni idiri y'u Rwanda kugira ibandanye ikira amadiri yayo ko rabizi neza yuko u Rwanda rufise ama partenariat n'amantu zengana n'amashirahamwe akomakomeye baza kubagurira inzabo baza kubagurira amakorbati n'ibiki ibintu u Rwanda rudafise mw'isi yabo. Ivyo rero kugira bishobore kuboneka niwe ivyo korbati niki nivyo FDLR nivyo M23. Kandi ikintu gitangaje naco ningene buri gihe u Rwanda rwamaruhamba abasoda kandi surtout u Rwanda rutakaza aba ofisi rwamaruhamba abasoda atantambara u Rwanda rurimo n'aba ofisi babafiriye. Izi nambara ziramaze gutwara aba ofisi barenga igihumbi mu Rwanda bafite ivyemeza yego cyane gose. Hari jambo bakunda kuvuga w'abanyarwanda ngo n'incuti ngo tuvuga ngo dusangiye nta na kimwe dusangiye mon frère. Oya hapana baskudanga ntibazo kubesha gute twabahaye ubuhungiro muri 1959. Ikintu cya mbere umunyarwanda yakoze kwari kwica umushikirangoma wa mbere Pierre Ngendandumwe. Ishwe n'umunyarwanda yishwe n'umunyarwanda namambona baca bitwaza ngo ahe n'abarundi ngo bakoze ikintu ko regenda baba par contre abanyarwanda benshi nibo bakoze nyabwoko mu Burundi barisha abarundi benshi nga hari abantu bishe bavuga ngo na maboro bishwa n'abanyarwanda benshi apa urumva. Rero abanyarwanda ni bafise iyo nginga bitekerezo nta handi va byaye no kundanga muntu yabo barafise amoko aba umva mu kibaranga harimo n'ubwoko nico bita indanga muntu. U Rwanda ruriko ruradandaza Afrika kuko ni rwamara ubutunzi kubw'inyungu zago